the government back then, which was headed by myself, and all the other stakeholders, Congolese stakeholders, in as far as the Congo was concerned. These are political. Wahoze ari umukuru w'igihugu ca Congo Joseph Kabila yasesekaye igoma nk'inkubi y'umuyaga inyuma y'igihe kitari mu buhungiro. Uyu mugabo amaze igihe yagirizwa na leta ya Congo ko afite umugambi wo kugaruka ku butegetsi abikije mu maharime 23. Ariko vyagenze gute ngo yinjire mu gihugu yaciye azanywe n'iki? Fyonda like na subscribe dusimbire Goma turabire hamwe bizanye uwo mugabo Joseph Kabila yatwaye igihugu ca Congo imyaka 19. Joseph Kabila yavutse ku itariki zine z'ukwezi kwa Ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1971. Avukira mu bumanuko bw'intara ya Kivu mu buseruko bw'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Se wiwe ni Laurent Desire Kabila yatwaye igihugu ca Congo guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1997 ariko aza kugandagurwa mu mwaka wa 2001. Inyuma y'urupfu rw'iwe umuhungu we Joseph Kabila yari akiri muto cyane yahise amusubirira ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Ico gihe Congo yari mu ntambara ikaze yari yatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1998. Intambara yiswe Deuxième Guerre du Congo yari irimo ibihugu bigera ku 9 vyayigize mu ruhara rukomeye duhereye ku gihugu c'u Rwanda tukaja kuri Uganda, Angola, Namibia, Zimbabwe, Chad n'ibindi. Joseph Kabila yari akiri muto kandi ntiyaranazwe muri politike y'iki gihugu. Inyuma y'imisi ndwi gusa yimitse kuba president yarahagurutse aja mu Afrika yerekeza mu Bufaransa, mu Bubirigi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri izi ngendo yahura n'abaminisitiri, abakuru b'ibihugu n'abaserukira imiryango mpuzamakungu nka Banque Mondiale, FMI hamwe na ONU. Mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2001 i Lusaka muri Zambia Kabila yemeye gutangura ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano yo guhagarika intambara yasinye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1999. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi baraganiriye nawe. Ibihugu bitanu bifise abasirikare muri Congo vyemera gutangura kubasubiza inyuma. Mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2001 yirukanye guverinoma yase ashiraho iyindi nshasha. Mu mwaka wakurikiye yasinye amasezerano arangiza intambara yemeza leta mfata kibanza irimwo n'abatavuga rumwe na leta yiwe. Ariko nubwo yatanguye nk'umukuru w'igihugu w'umwizero, Kabila yagiye arahinduka buhoro buhoro. Manda ziwe zarahera akiyongeza izindi gushika mu mwaka wa 2019. Ubutegetsi bwiwe bwaranzwe n'ubunyonyezi mu matungo ya leta, igiturire, ndetse bamwe ntibahengeshanya kuvuga ko yagurishije igihugu. Inyuma y'imyaka 19 ari ku butegetsi arashaka kwiyongeza. Ariko arashaka iki mu by'ukuri ko amafaranga afise asumbana ya leta ya Congo ifise? Ubutunzi yarabwegeranije byose avyigungirako mu gihe abanyekongo barenga ibice 70% babayeho mu bukene buteye ubwoba. Uno munsi umuharime 23 ni ukontorera igisagara ca Goma ari naco Kabila yashikiyemwo aciye mu gihugu c'u Rwanda. Abantu benshi baribaza bati ubwo uyu mugambi wa Kabila wo gukoresha 23 nk'urupfunguruzo rwo kugaruka ku butegetsi uzomuhira. Nyandikira muri commentaire, ntiwibagire kandi gufyonda j'aime na subscribe.